Bimwe ngo mu bituma mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokrasi ya Kongo haguma intambara ngo n'ubutunzi buriyo. Vyongeye rero ngo ico gihugu nticashoboye kwitwararika gushiraho abasirikare bashobora kugikingira neza. Bikaba rero bimwe mu bishikirizwa na Deo Hakizimana, umukuru w'ishirahamwe Siride, hari mu kiganiro n'abamenyeshamakuru. Kongo iri kwizira ubutunzi ifise mu gataka kayo, ikongera ikazira yuko mu gihe kininiya abakongomani batashoboye gushiraho mbedavitenguki arme igisirikare gikingira imbibe n'umutekano muri ico gihugu. Niba barakigize naho vyashoboye kubafasha kugira ngo baronke inguvu zikwiye zo kurwanira igihugu cabo. Hacajemo rero iyindi ngorane ya gatatu, abakongomani bonyene hari aho batavyumvikanako, hari naho batabibona kumwe. Rimwe na rimwe biva kuri bimwe twita guerre par procuration. Abantu bigeze gutwara Afrika kera mu bukoroni bari baravye Afrika bavuga bati aba bantu tutabaciyemo imigwi bakaryana ntituzobashora, ntituzobatwara, ayo matungo yabo ntituzoyaronga, hazogera igihe batwangire baca ubwenge, baca rero bagira vya bini vya ryana nzobarerera. Kongo rero yabaye ikirimbiro ry'abantu bose bafise ivyumviro nk'ibi. Jewe nageze kuja mu nama mu Busuwise muri forum yitwa Forum de Montana, bari bantumiye ngo nshikirize ijambo ku vyerekeye Afrika. Hanyuma rero jewe ndabaza umuntu yari ambassadeur du pape à Jérusalem, Monseigneur nti urategera igituma Afrika abasenyeri bo mu karere ka Grand Lac babaye victime bibiriko birabera muri kajya kare. Murazi yuko hano mu muri wacu rubuna baramwishe mu Rwanda igihe kimwe barishe abasenyeri batatu ku munsi umwe. Muri Kongo Monseigneur Munzihirwa ngaha aye Bukavu yarishwe etc. Tinone kumengo Eglise idini katolika ribishitseko rica umengo rirasha mu ntoke ni kuki. Hanyuma rero aranyishura mu majambo make cyane, acavuga ati Deo je twari tuzina yanyita Deo ati ikibazo le problème du Congo mucyo nyene fait pleurer tout le monde même Dieu. Yemwe muri hotel je naciye mpora sinasubira umva ayivuze gutyo ngo même Dieu pleure naciye mpora. Bon mu ncamake rero Kongo yazize ivyo ndakubariye, ariko rero ubiko birahinduka wa muntu we. Tugeze aho tuvuga tuti mbe umwaka abakongomani bavuye hasi bavyutse ega iso plus de 100 millions. Igihugu kingana na 2 millions de kilomètres carrés, c'est 80 fois le Burundi et le Rwanda réunis, c'est 5 fois toute l'Europe occidentale. Hanyuma ibiriyo comme amatungo ni byinshi, c'est des gisements ziri en réserve de 60%, mais mon coltan c'est le premier producteur du coltan. Rero abantu ngabo bavuye hasi bati tugira twigwanire. Mwarabonye benshi baragiye, abajene benshi baragiye mu gisoda. Icyabwirizo gukorwa rero nuko Kongwani shobora kubabuza gukingira imbibe zabo no gukora igisoda. Ubwo ico gukora nukubafasha kugira ngo ibyo bazokora byose ntibasubiremo amakosa yakozwe n'abandi byo kwicana n'ibindi. Urabona iyi region yiwacu niyo yabayamwe ama genocide, niyo yatangwe kuba mu genocide. Ya mbere ni mu Burundi mu 72, ya kabiri ni yo mu Rwanda. Muri Kongo ntavyo baravuga ko ari genocide, mugabo birasa navyo. Kandi aha n'importe quel moment harashobora kuba repetition, kuko nivyo bavuga bya vérité réconciliation biragorana, biracagoye. Ariko ico je nkunda
rero ndabibabwira nk'uwakoze muri comme commissaire de la CVR burundaise. Abanyagihugu bo muri aka karere n'abana beza cyane bakubwira aho ugiye hose, yaba tuzi ibi n'ibi ntitwabwirizwa gushihana, ntitwabwirizwa kwicana, ntitwabwirizwa gukebana. Iyo tandasi iriho, iyo rangaje kandi ndazi ko namwebwe muyizi, ndo ngaha hari habayizi. Nico ituma twewe twaciye tuva hasi en tant que Syrie muri juin de l'année passée, igihe bavuga yuko barungise igisoda muri Kivu. Twebwe twaragize appel en communiqué tuvuga tuti ça c'est bien, mais mwibuke kurondera abene b'igihugu mugiyemo, bamwe bafise ijambo gusumba abandi kandi bumvigwa n'ingoga gusumba abanyepolitike, navuga les chefs coutumiers. Hanyuma murashobora kubandanya processus abo bantu muri kumwe les chefs coutumiers, vous pouvez aller loin. Deo Hakizimana aranavuga ibijanye n'ingene ishyirahamwe ryiwe ririko ritegura kuza rirakira ba mukerarugendo, buryo ngo igihugu gishobore kuharonkera amafaranga y'agaciro. Dusubire tumwumvirize. Bwana Tarcisse mbazi vya tourisme, wumvise yuko deja ubu turiko turategura un forum international du Tanganyika axé principalement sur le tourisme. Abantu bazoza muri iyo forum yacu bagire débat ku vyerekeye environnement, ku vyerekeye amahoro, ku vyerekeye éducation, ku vyerekeye culture, parce que même nous allons même associer les artistes, les stars de la culture. Ngabo Léonce qui est un personnage formidable. Je vous recommande de connaître son nom et de le respecter, kuko niwe wa mbere yatanguye guteza imbere umuziki, je murabizi. Niwe wa mbere yatanguye kuronka en 45 tours yiwe, kandi niwe wa mbere yatanguye kugira un long métrage ya cinéma, et il est fondateur du festival, le festival du cinéma burundais. Abantu benshi barayizi, mugabo ino kubera hani wacu kubera ibibazo bya politiki umengo byaratuzibiye mu matwi, umengo byatuzibiye mu mutwe, ntababivugira hejuru ngo babishime babishigikire. Nk'akarorero mu kuzana amategeko a protéger aba artistes, naje ndabivuga kuko narabaye musicien. Moi j'ai été musicien, messieurs les journalistes. Moi j'ai eu un deuxième prix en 1977. Le premier prix yari yatwawe na Chanjo Amisi, je njambo wa kabiri. Hanyuma nagize amahigwe mabi nyuma ndapfungwa. Indirimbo zanje zose zari kwiradiyo, sinzi wazi eske barazituriye, eske barabifuse, eske bagize gute. Mugabo jewe mu minsi heze naramaze nk'umwaka nza ndatuma ntimurandone indirimbo yaje kana kandi barazizi barabuze. Ico rero kiravuna inkokora, nico cerekana rero yuko culture iwacu turakwiye kuyigarukira, kuko igenda d'opérer avec le tourisme. L'industrie touristique aux États-Unis représente 25% du produit national brut états-unien. Ino c'est combien pour cent? Sindabizi, sinzi ko na 0,5 bishika. Mugabo umuntu nka jewe nari umuririmbyi, hanyuma haragira hano ndabiheba, narabihevye kubera imvu nyinshi. Imwe muzatumye ndabiheba nuko nabona umengo n'umuntu utagira kazoza. Uri umuririmbyi ku gihe cyacu muri za 1977, 18, 19, 80, bagufata nk'umuntu qui est là pour amuser les gens, qui n'est pas sérieux, qui ne peut pas être sérieux. Je n'ai pas nk'umuntu afata gutyo, naciye ndabiheba. Kasi byiza nahevye umwuga mwiza cyane. Urumva ni nka Michael Jackson. Why not?